menya ivyo wokora ukaba wirinze ukongera ukivura ingwara zitandukanye. Ni ibintu buri muntu wese ashobora gushikaho atarinze kugura amahera. Ni ibintu yaba uri umuntu muto, yaba uri umuntu mukuru, yaba uri umuntu wofata urugendo woburi ngaha Burundi ukabironka, woburi Bujumbura ukabironka, woduka bironka, ndetse uriye n'indege wobisanga ugiye. None umva ukuri, bino ni ibintu Imana yaduhereye ubuntu kandi kugurukundo rwayo yabiduyogira ngo bitugirire akamaro. Nubwo abantu batitwararika ibintu vyagusa, abantu bakunda ibintu bibatwara amahera, nto babona yuko bifise uburemere kanaka. Bino ni ibintu vyagusa Imana yatwihereye, wo kwitwararika wogira amagara meza. Umva ukuri, ngibi reka ndabikubwire. Ikintu ca mbere, l'air pur, nukuvuga umuntu ahumeka impwemu nziza agasohora imbi. Hanyere mu gatondo ndaguhe ibanga, ndakubwire ibanga kumbure utaruzi. Vyuka mu gatondo hakiri kare saa 11, sohoka hanze, sohora impwemu mbi, injiza impwemu nziza. Ivyo bizotuma wirirwa ufise bonne humeur, uryohewe, umerewe neza, kuko atabintu namwe bizoba vyaje bigafata anya ibimpemu uzo wabisohoye. Uko uzogira ubuzima bwiza uyo munsi, wirigwe uryohewe, wiriwe utwenga, umuntu wese muzohura azovuga ati hari ikintu gishasha wakoze. Sohora impwemu mbi uko uvyuka mu gatondo, windize impwemu nziza. Bisaba kuvyuka hakiri kare saa 11 ukaba uri hanze uri kurabikora, kubera ikirere nikiba kirangirika. Umva ukuri, izuba ushobora kuvuga mu gatondo kajya kazuba ko mu gatondo nako ku mugoroba kajya kataba karakara, kuko izuba naryo rikaze cyane ushobora gutera izindi ngaruka mbi nk'amakanseri n'ibindi. Kajya kazuba mu gatondo kandi umva ngo batwara ko umwana, hari akazuba abavyeyi bakunze gutega umwana kugira ngo nimba afise jaunisse ibe corrige, uruhu rwiwe rukomere, kaba karimwo amavitamine atandukanye, harimo na vitamine D atahandi hantu henshi tukunda kuyikura atari mu zuba. None imenyereze kwitega akazuba ko mu gatondo kajya kataba karakara na kariya ko ku mugoroba. Ivyo bizotuma ugira amagara meza kandi uhakure niyo vitamine D utopfa kuronka ahariho hose. Umva ukuri, ukwirinda. Ushobora kwirinda haba mu kuvuga, ushobora kuvuga nabi, ivyo bintu uvuze bikaza kugira ingaruka mbi ugasanga bigutaye mu kaga. Ushobora kwambara nabi, wagira mwibarabara iyo mpuzu ugasanga iguteye ibindi bibazo, cyangwa ugasanga ucumuje abantu batandukanye, ivyo bikazokubuza iki ijuru. Ushobora gufungura nabi ukabigirira ugatuma umubiri wawe mu kutirinda. Bien sûr ushobora kugira na umubiri wawe ugasanga umushishito wawe urawononye, ugasanga umubiri wawe usanga ugira nabi gutandukanye kubera utirinda. Irinde haba mu kanwa naho nyene ni vyiza, haba mu buryo butandukanye, ariko umenya ngo ico kintu ngoze ndayikoze ariko ntangaruka mbi kizongirane kizonzanira inyuma. Umva ukuri, mu mazi vyuka mu gatondo, fata amazi unywa mu gatondo, inywa igikombe c'amazi, saa 6 igikombe c'amazi, ku mugoroba igikombe c'amazi. Ayo mazi azokugirira akamaro. Ayo mazi vyuka mu gatondo azogutuma asohora ubucafu buri mu mafyigo n'ibindi bitandukanye, bigutume ugenda kuri toilette ugende neza, kugira grand besoin atakibazo na kimwe biguteye kugayo mazi uzoba ugize. Mu gihe uzoba utayanyoye uzosanga ugize ibindi bibazo nk'ima constipation n'ibindi. Ku murango yanywe neza kuko waciye kuzuba wakoze ubukeneye amazi kugira ngo usubirane ama energy yawe. Umva ukuri, kunda amazi. Mugabo amazi uyanywa imbere yo gufungura 30 canke nyuma yo gufungura amasaha 2. Nivyo biba vyiza kugira ngo ntiwonone izindi ngingo zikugize. Umva ukuri, kora imyitozo ngorora mubiri. Ushobora kuvyuka mu gatondo ugafata iminota 15 ugasimba umugozi, ukigorora, ugasubira, ukagira akantu nyene kamarshe. Ivyo bigatuma umubiri wawe wirigwa umeze neza kubw'iyo myitozo wagiriwe. Izo bintu nta hamwe wagenda ngo ntubisangeho, ntubineglige rero ngo ni kubera ari byo usanzwe ufise. Vyitondere wame uriko urabikoresha iminsi yose bizogirira ingaruka nziza. Fungura neza, une alimentation complète. No kuvuga menya mu gatondo ngo nafunguye ivyo kurya binyubaka ubwonko, ngiye ku kazi ndazokoresha ubwonko kugira ngo imbaraga nyinshi kugira ngo nkore ibinabiriya anye, canke singiye gukora ibintu byo guterura, mfunguye imfungurwa zimi imbaraga ibitandukanye.
ivyo bintu umenye gutegereza kubifata mu gatondo saa sita umenye ati hageze ku isazi yahe ngibi ku mugoroba umenye ati ntegereza gufungura ibituma ngira une bonne digestion kugira ngo nibi maremwo amasaha menshi bihere n'ingoga umva ukuri menya ingene ushobora gufungura kugira ngo utunge amagara yawe meza ikiruti kindi ugirire confiance Imana yawe ndo vyose umenye yuko ari Imana yabiguhaye kubw'urukundo igukunda umenye ngo bino ndabikoze kubera Imana yabivuze kubera Imana yabimpereye ubuntu ndabikoze igihe bize bingirire akamaro ukazomenya ukazobikora uvyizigiye menya neza yuko utazogwara kandi n'ingwara uzobugwaye uzozikira umva ukuri ngibi ibintu vyogufasha kugira ngo ushobore kugira amagara meza umva ukuri